uyu Yesu w'ikuzimu igihe twahura yaranyibwiye uburyo nawe akomeye. hariho n'igihe kimwe nigeze kuba ndasenda abadayimoni mu muntu numva baritabaje ivuze ngo Yesu umfasha. Nuko Apotre uri umwe mu bantu binavugwa ko rimwe na rimwe iyo umuntu ahuye n'abandi bakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana ari abafeke uhora ubasengera bakavamo amadayimoni. Abaprofete ba feke banagutinya, binavugwa ko ushobora kubakorako ibintu bigaheza bigahinduka kuri bo. Tuba dushaka kumenya biramaze gushika ari umukozi w'Imana asanzwe yaje muri ko murayaga wamusengera ukabona za mpemu mbi vya bintu biriko biramukoreramo. Si umwe aze kuyaga n'aba bishop najya kumukora ko ndona musengera zikabagarikari ndata kuvuga ubutumwa 91 rero mfise experience nawe ntusenge ndamubwira ndagusenge aremera hagara nko ngaho bishop yari yicaye namukoze kujya mu profete haraha mu biro zamugurumbiye ngarwe daimoni zimutare zitangura kumgira amabanga yose ingene zimuvugisha n'ingene zimukoresha. Wa mu bishop yasigaye yumigwa kubita zijya daimoni zivuga yumva akize. Ndamubwira hindukira uve muri iyo nzira kuko impwemu za kukoresha muri profesi si impwemu y'Imana. Rero suyo mu profete gusa arona bishop sukuvuga ko abakozi b'Imana bose bari mu badayimoni oya rero ndavuga bamwe batanabitse bagiye kugira amasezerano na Yesu w'ikuzimu na cya kimarayika muri bimwe byakorotse gijua role ya mpwemu yera. Iyo tuvuze cakira kuri jewe ni ijambo riba rituzuye ariko jewe nkoresha cakira ibyo Satani yakunyaza. Bisobanurwa yuko iyo ubyo umuntu cakira acakira iki message mba ngomba kumubwira baramubwira ati cakira ibyo Satani. Yes, nkundira ndakuramutse nongira ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'ibikorwa, umugano w'abantu. Nuko uno munsi rero nkaba navuze nti aho vyakabereye ni kera bimwe mwama muvuga muti murabona ko bano bantu nabwo baba bariko barabazana kuri kamera zacu baba biyumvira ati kumbure barabesha kumbure sivyo. Nahisemwo kuvuga ati kugira muri yangingo nze ndabazanira amakuru ameze neza kandi tubereke ko vya bintu atari vy'urunwarunwa. Uno munsi nkaba nashoboye kwishikira ahari ishengero rya Libre Literienne benshi baramuzi n'umukozi w'Imana yitwa Apotre Emmanuel. Uno munsi nkaba nashoboye kumugendera kugira dushobore kuyaga kuri binabiriya namusanze ahasanzwe akorera imirimo yiwe ku rushengero rwiwe. Yatwakiriye neza murabibona nkuko twashoboye gushika hano mu biro vyiwe. Reka nshobore kumuha akanya kumbure nawe ashobore kwidondora mu kiyago no munsi tugiye kugiriranira nawe. Ndakwakira cyane umukozi w'Imana Apotre Emmanuel. Murakoze cyane kuduha ikaze kandi turanezerewe cyane kuba mwatugendeye. Ndabamenyesha ko niwe muntu wenyine uronka protocole ukiri ku ikaburimbo tangura kuronka protocole guprotokora ikakuzana ikagushikana. Nuko Apotre Emmanuel tumaze kuyaga kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko no munsi ko twashoboye kugira amahigwe ndi gushobora kugusanga hano mu biro vyawe. Turashaka mbere na mbere benshi baramaze kumenya ibintu vya cakira, bumvise ati cakira bafise ukundi kuntu babitahura, bumvise cakira barafise ukundi kuntu baca babona iyindi shusho biha iyindi shusho. Uno munsi turashaka Apotre Emmanuel udusigurire ibanga rijanye na bino bintu abantu benshi bakunze kumva muvuga vya cakira. Nibaza yuko iyo tuvuze cakira kuri jewe ni ijambo riba rituzuye ariko jewe nkoresha cakira ibyo Satani yakunyaza. Bisobanurwa yuko iyo ubyo umuntu cakira acakira iki message mba ngomba kumubwira baramubwira ati cakira ibyo Satani yakunyaza. Rero hari abantu bashobora kwiyumvira
bakibaza yuko iyo umuntu avuze cakira bizongwa ntukore, ntuje ku kazi, ntudandaze ngo Imana izoguha ngo uzocakira gusa. Oya, suko twebwe twigisha. Twebwe turemera ko abantu bacakirira mu buzi bw'amaboko yabo. Imana ishobora kumuha umugisha, akamuha gucakira ibyo Satani yamunyaze, akamuzamurira muri business yiwe, mu kazi ka leta akora, mu bikorwa bitandukanye. Imana ikamuha gucakira ibyo Satani yamunyaze. Satani anyaga iki? Satani anyaga imigisha y'abantu. Irya migisha wakagombye kuronka, Satani niwe ayihagarara imbere. Hari abantu bakora mugabo bikanka ko promotion bayihabwa kandi bakora neza. Hari abantu badandaza ariko nibunguke, bikanka, abandi bakunguka bo bikanka. Boga agakora akorera mu ruhombo. Satani akaba yinjiye mu byitunga by'umugisha yujyamo. Iyo rero benshi usanga ahadandariza n'abandi baciye mu ngitengete. Abantu bagenda mu bapfumu bakaba amajini, abadayimoni, bakazindika iby'abandi, nibadandaze bo bakadandaza. Rero ivyo nivyo tuvuga tuti rero muri Kristo Yesu birashoboka ko umuntu acakira ivyo Satani yamunyaze, kandi bigakunda. Kubera iki? Gucakira, ducakira ibitaboneka tukabizana mu isi yo mu buryo bw'umubiri. Ivyo Satani yagize iki? Yakunyaze. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro, Uhoraho abwira Abraham ati, uruvyaro rwawe ruzobinyambukira mu gihugu c'ubuja imyaka 100. Ariko turabona kandi hariya mu gitabo cya Kuvayo, Imana yahagurutsa Mose, yakuye Abisirayeli muri cya gihugu c'ubuja abajana mu gihugu c'isezerano inyuma y'imyaka 430. Iyi myaka 30 ntibari bakwiye na gatoya kwiteba. Impamvu ni Satani yinjira mu migisha, yinjiye mu masezerano Imana yari yarasezeraniye Abisirayeli. Bakagombye kuba baravuye muri kijya gihugu mu myaka 400, ariko harenze ko 30. Rero niko ubuzima bw'umuntu bumeze. Hari bakagombye kuba barahawe promotion kuva muri 2015, 2017, 2019, mugo byaranse nabugingo n'ubu baracari hajyanya. Hari bakagombye kuba baradandaje bakunguka, bakagendera mu modoka zabo n'umunsi, badaca muri bisi, ariko nabugingo n'ubu bikaba bitarakora. Suko batahawe uwo mugisha, suko Abisirayeli batevye imyaka 400 ikarenga ko 30, bwari ubugombe bw'Imana. Oya, hari imbaraga, hari ubushobozi bwazibiye imigisha y'Abisirayeli ku amasezerano y'Imana bakagombye kuba baravuye hari ya myaka 400. Birashoboka yuko hari abantu bari koragenda n'amaguru, ariko mu mugambi w'Imana mu byo basengeye bakagombye kuba bagendera mu modoka zabo mu myaka 3 yaheze. Bakagombye kuba baba mu parcelle zabo Imana yarabishuye mu myaka 5 yaheze. Bakagombye kuba bacubura kudandaza bakunguka, mugabo byaranse. Ivyo nivyo tubwira abantu. Birashoboka ko ucakira ivyo Satani yakunyaze. Birashoboka yuko tutemera irya myaka 30 yarenganye, twebwe ntuyemere mu buzima bwawe. Iyo tuvuze tucakira ivyo Satani yakunyaze, tuba turavuga tuti bijya Satani yashindiriye kandi muhemu yera yaravyemeje. Tushobora kuvyakira mu isi muhemu tukabizana mu buryo bwo gucakira ivyo Satani yatunyaze. Nuko uri kuradusigurira kubijanye na cakira ibintu Satani aba yarakunyaze. Akenshi abandi bobo bavuga ko mwebwe mubabwira abantu bacakira ati bakira ivyo Imana yabanyaze, aho gumenga bariko batera ubunebwe. Ariko no munsi uri kurasa nuri karatanga umuco, uri kuravuga ati ntitubabuza gukora, ahubwo tubabwira abakori hama bacakire mu byo baba bakoze. Turashaka kumenya, uri kuravuga ati hari ibintu Satani aba yaranyegeje, hari umugisha w'umuntu Satani aba yaranyegeje. Uno munsi turashaka kudusigurira umugisha w'umuntu ushobora kunyegezwa gute, bishobora kugenda gute? Uburyo imigisha y'abantu ishobora kugenda inyegezwa, hari abantu batandukanye.
nibaza ko kwanza muri ico kibazo ca mbere wabajije urumva ko twe tutabuza abantu gukora tubuza abantu ko bakira none bicare gusa ngo Imana imanure bakire gusa bagende oyaye Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu kuva uno munsi bakunzi ba Magic Channel mwe muri ko muravyumva nta muntu bigisha cakira ngo uryame ngo bizotibuka bava mwijoro ukore ahubwo mukazi ukora cakira promotion ahubwo muri ivyo byashara udandaza cakira inyungu mu izina rya Yesu zirya Satani agomba gutinza kugira ngo bikunde rero uburyo rero bigenda nuko kuki tubwira abantu bacakira ivyo Satani yabanyaze kandi bishoboka muri priere nuko tuzi yuko ijambo rifise ubushobozi ijambo rifise ububasha bwo guhindura iyo mvuze ni ndacakira ivyo Satani yanyaze manake umuntu yakuroze mwisi mpemu birabomoka hari abantu bagenda bararozwe suko batotunga nuko baroze ivyashara byabo ninde yohakana ku burozi butariho Bibiri irabyemeza misoro rya kera mbere bati ngo nimukemere ko abarozi kazi babaho bari bakagombye kubicisha n'amabuye abarozi bariho Bibiri irabivuga abadayimoni bariho ninde yohakana baragenda bagafata abarozi bakagenda bakaroga bakarunka abadayimoni ku muntu dandaza nawe afise ibintu byiza udafise ibitomoye nkawe akadandaza agataha we bikanga ivyo byose biva kuki kuri zimwe mumbi nico gitwe tubwiye tubirashoboka ko ocakira ivyo Satani yakunyaze rero iyo turavuga Satani ivyo yakunyaze ntubicakire ntitubuza abantu gukora ntitubuza abantu kudandaza oya ariko turashimangira yuko mu Mana bishoboka ko twigaruriza ivyo Satani yatunyaze nuko uravuze uti ahanini usanga bakorana n'amadayimoni ugasanga bafata ivyo umugisha wawe bakawunyegeza ya madayimoni akaza gukorera ku mugisha wawe dukunze kubona iyo muri ko murakiza abantu mubakorako bakarambarara mubakorako bakavuga ibintu vyoba vyari biri muri bo ayo majina akavuga bimwe mu bintu bikunze kugaruka bakunze kuvuga bati burya n'ububeshi bafite izindi imbaraga bakorana nazo ati mbega hoho kubera iki bakora ko umuntu akarambarara hasi kubera iki bakora ko umuntu akacavugisha atabandi batabikora uno munsi turashaka kumenya Apotre Emmanuel adusigurire mbega ubwo bubasha akoresha benshi bakunze kuca bavuga ati ukorana na za Illuminati ukorana na za Freemason turashaka kuduhe muco wewe iyo uri kurasengera umuntu imbaraga ukoresha ni imbaraga nyabaki ico no kwishuraho ikijyanye byerekeye by'ubushobozi yego iyo tuvuze imbaraga ubushobozi samajambo ni acte kanaka igaragaza ubushobozi iyo tuvuze ati umuyaga ufise ubushobozi nuko ushobora kugurura ibiguruka ushobora kuyiganza amashami y'ibiti iyo tuvuze ubushobozi bw'Imana siho rero tuca twicara ngaho tuvyite gusa mu majambo bitagaragara muri Kristo Yesu ari ubushobozi igihe mpemu yera yamanuka ubushobozi bwaramanutse abantu baruzura mpemu yera kugeza baraho baratanga ahantu haranyiganga bitangaza birakoreka abantu bamera kugeza aho babitiranya n'imborerwa kubera ubushobozi gutemba rero jenizera yuko muri Kristo Yesu hari ubushobozi rero usomye hariya mu Bikorinto ba mbere igice 12 haravuga ibijyanye n'ibyerekeye impano izi impano uza gusangamo impano y'ibitangaza impano y'ibitangaza iherekezwa n'ubushobozi igihe habaye igitangaza nuko hari ubushobozi manifestation of power of Holy Ghost marake hategerezwa kuba hari ubushobozi bukurikira kije gitangaza iyo rero turambitse abantu ibiganza ukabona guye hasi n'ubushobozi kuko abantu bihutira kwita Illuminati imbaraga za premier kuko abantu bashaka none Satani ni wafise ububasha Yesu tumwizere w'amajambo gusa turahagijwe no kuvuga Imana gusa y'amajambo idakiza atantaye atambaraga zigaragara
nimba mpwemu yera afise ubushobozi muri jewe iyo mfise impano z'ibitangaza kuki ntokora ku muntu afise daimoni agwe hasi kubera iki kuko uri muri jewe afise imbaraga nyinshi kurusha uri mu ruyo iyo vewe igonganye na remorque agatarukana ivewe iyo hari impano z'ibitangaza ubushobozi buva mu biganza by'umukozi w'Imana yakora ku muntu kabona umuntu aguye hasi ikibazo kiri ni iki cyo kuca umuntu yiyumviye ko abandi bakozi b'Imana atari bose bakora ku bantu bagwe aho rero niho harimwo kudasobanukirwa bakaca bitiranye impano z'Imana n'iz'aba Illuminati na Freemason si bose bahamagariwe kimwe. Bibiliya ivuga ati ngo bamwe yabahamagariye iki abandi yamagariye iki ahandi bahamagariye iki izo hariyo amabango hakabaho n'impano byose bigenda bitandukana amabango samwe impano sizimwe rero utagira don de miracle wozosengera abantu kandi uheze ugende mugabo nta manifestation of power izogaragara ariko ufise don de miracle iherekezwa n'imbaraga manifestation tegerezo kubona si kuvuga barya bakora ku bantu ntibagwe ngo se bakozi b'Imana oya nibyo bikorwa bakora nibyo bahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza aba rero ikibazo ho kica kiba nigiye umuntu atangura kwitiranya nimba yakoze ku muntu ntagwe uyakamukora kagwa manake uyu amukoze ko akoreshwa n'imbaraga z'umwijima uyatamukoze ko niwakoresha n'Imana eski Imana yacu niyo nyanenge tuyigereraniza tukayigira mu binyantege nke icyo kuyigira mu mbaraga no mu bushobozi bugaragara manifestation of power of Holy Spirit kuki badashobora kuyibona aba Illuminati barahari aba Freemason barahari ariko abakozi b'Imana kandi turahari twemanga izina rya Yesu Kristo n'amaraso yiwe yuko yapfuye kazuka imbaraga zose zikurikira iryo zina rya Yesu Kristo yapfuye kazuka n'imbaraga za Imana biratandukana n'izi mbaraga zo mwijima rero nitwicare ngaho duhayagize imbaraga za Satani twibagire ko Imana nayo ifise ubushobozi ishobora gukora ibikomeye nimba utagira imbaraga nimba utagira don de miracle yo gukora ibitangaza imbaraga z'abadayimoni zitembagare mu bantu reka gucira imanza bazifise hazwa nawe iyo yawe y'ubuvuga butumwa bwacu bwungere vuga ubutumwa kora ibikoko Imana yaguhamagariye niba bikora neza Imana izo guhemba ariko ntucire urubanza ababikora Apotre Emmanuel uragerageje kwerekana ko nubwo bavuga ko imbaraga zanyu ari ziva ahandi hantu wowe uremeje ko ari izo ku Mana ariko turashaka kumenya uno munsi dusanzwe tuzi hari abandi bantu bakora ibindi bitangaza bishishije mu ijambo ry'Imana ugasanga kora ibintu bigomba gusa na bimwe by'abakozi b'Imana ari naho abantu baca baza kuzazanirwa mbega uno munsi ikintu Apotre Emmanuel ashobora kwerekana ati muzobamenyera kuri ibi kujya Yesu yavuze ati muzobamenyera ku byo bama abakora ibyo bitangaza bari muri wa mugwi w'aba Freemason n'aba Illuminati n'abakozi b'Imana bisanzwe nkuko no munsi Emmanuel ashobora kuja ahantu yabona umuntu ati ujya arimo mpemu w'Imana ivyo ari karakora ari mu bubasha bw'Imana mu kiganiro giheruka waradushingiye intahe aho wafashe urugendo uja mu gihugu kibanyi uza gusanga uwo mukozi w'Imana ibintu ari karakubwira n'ibintu ari karavuga ntibijanye n'ivy'Imana ahubwo afise iyindi business ari karakora uno munsi rero turashaka uduha umuco mbega abantu bazotandukanya gute uri kakora bya bitangaza mu bubasha bw'Imana nuri kakoresha izindi mbaraga tutaramenya bo ico tegerezwa kumenya ibitangaza vya mbere tubona muri Bibiliya ibitangaza vya mbere bitsisiza ubwenge bujya byatanguranye na Mose Mose niwe yatanguranye ibitangaza bisiza ubwenge tubona inkona yihindura inzoka twabize Abrahamu byo kwizera bamwitangiye imbere bose twagiye tubiga mu byo kwizera ba Noa n'abandi ariko mu bitangaza bigaragara tubona Mose niwe yatanguranye n'Imana
ibitangaza harimo guhindura inzoka inkoni inzoka hariho kugabura amazi ikiyaga gitukura abantu bakarengana agasubira akacugara ibihano 10 by'Imana yakubise Farao cyose byari bitangaza yakoreshejwe nabyo ariko igitangaza cya mbere Mose yatangiye gukora Satani yaragipirata cyari c'inkoni Imana ibwira Mose ati iyi nkoni yanjye iyo nkoni yawe niwashika kwa Farao uyishire hasi niwayishira hasi irahinduka inzoka azokwizera ko ari je na muto ariko ashitse hariya bakamenye ba Farao nabo barabigira kujyanya ne tandukaniro gusa ryabonetse nuko iya Mose yazimize ariko bakoze ibyo yakoze abantu bose bizera bategerezwa kumenya yuko igihe cyose ari imbaraga z'Imana na Satani ashobora gufondiza ahari ibitangaza by'Imana na Satani ashobora guhagurutsa abakozi biwe bagafonda ibitangaza bisa nabijya ariko iteka haba hari ikintu kibitandukanye icyatandukanije ibitangaza bya Mose n'abeje bakamenye ba Farao nuko inzoka za Mose zarayinize rero muri iki gihe cyacu hari abakozi b'Imana bakoreshwa na mpemu y'Imana hakabona abakozi b'Imana bahagurukijwe na Satani bitiranya baza bitira abakozi b'Imana ariko atari bo bagakora n'ibitangaza bigomba gushushanya iby'abakozi b'Imana dukoreshwa ariko bo batahamagawe niyo mwijo ariko aho dutandukanira inzira imwe wansabye ko notanga mu kimenyetso cemeza uw'Imana n'utari uw'Imana n'ibimenyetso bakurikira icambere uyo mukozi w'Imana uzumukurikirane wumve ko yemanga cyane amaraso ya Yesu Kristo kwa yavuga hama yavuze Yesu umukurikirane neza cyane ko akoresha Yesu Kristo atagarukiriza kuri Yesu gusa mu byumve ariko arabaha umuco ariko arabaha ukuntu muzoshobora gutandukanya abigira abakozi b'Imana bafite izindi mbagara akoresha kuko bitangaza sibyo byotuma umenya ngo uyu umukozi w'Imana ko na Satani yarabikoze Farao si bitangaza ni imyizere y'uyu muntu biciye mu ijambo rero niba abona umukozi w'Imana yibanda cyane kwigisha ibya Yesu Kristo yapfuye akazuka yibanda cyane kubwira abantu iby'amaraso ya Yesu no kozwa yibanda cyane kubwira abantu uko intsinzi y'ishengero ihagaze mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo yibanda cyane kubabwira ibya Yesu Kristo yapfuye akazuka hanyuma kimenyetso cyanyuma uza kumurabirako uzomubona ari umuntu aciye bugufi ibyo akoreshwa atavyishirirako ntuzosanga uwo muntu avuga ngo genda komeye ntuzosanga uwo muntu avuga ati ngo genda hambaye jewe ndica nkakize iteka uzosanga avuga ati Yesu n'umwami ibyo nkoreshwa byose ni kubwiwe ntaco nduwo ndiwe kubwiwe yangize uwo ndiwe igihe cyose ahiteka Kristo Yesu yapfuye akazuka rero ibyo nibyo bimenyetso byoroshye cyane kumenya umukozi w'Imana kuki bigoye kubitandukanya iyo udafatiye kuri bije navuze nuko aba bakorana na Satani mu bitangaza nabo bakoresha izina Yesu mu bisanzwe kuzimu hariho ijini ryitwa Yesu rikorera muri department y'amadini yayovye mu kuyovya abantu no mu bitangaza bitari ivyo bya pirate bakoreshejwe n'uyu Yesu wibuke ko Yesu izina Yesu nirisobanurwa Yesu Kristo wacu nigiye Yesu yarahari hariho abandi bitwa ba Yesu batari Yesu Kristo Paulo yahuye n'uwitwa bari Yesu mu ngendo ziwe z'ubutumwa bwiza hariho abitwa ba Yesu Yosito Yesu siwe Kristo rero byari byoroshye ko Satani akreya izina Yesu jini kuzimu azoza gukorana n'aba kupirata ibitangaza bishushani bya Kristo hanyuma abayovya abantu uzosanga bakunda kuvuga Yesu barakoresha na Yesu ariko icyo badakoresha n'amaraso ya Yesu Kristo
ni Yesu Kristo n'amaraso yiwe, urupfu rwe no kuzuka nibabicisha mu kanwa kabo. Bereka imigisha, bereka ibitangaza, bakereka ibyo byose. Uyo Yesu Pirate arabikora. Je maze guhura na uyo Yesu mu muntu, uyo jini Yesu. Tumaze guhura tukavugana mu muntu face to face, guya tuyaga. Niyo jini Yesu. Ni jini komeye cyane. Ko je mu bitama jini cyane y'amadaimoni buryo bwose, maze kudelivera abandi ibihumbi n'ibihumbagiza, maze kuvugana n'amakindi zose z'amajini. Aba Maimuna, aba Shumileta, bajini Diana, bajya bose basara Sardine, amajina komea yose maze guhura nayo mu bantu, kandi nka yakubitisha iryo zina rya Yesu yapfiye akazuka bagatsindwa. Nuko ariko mu gusozera uyu Yesu w'ikuzimu igihe twahura, yaranyibwiye uburyo nawe akomeye. Hariho n'igihe kimwe nigeze kuba ndasenda abadayimoni mu muntu, numva baritabaje ivuze ngo Yesu umfasha. Ndabwe wa dayimoni we uhamagara Yesu. Icyo gihe sinabwa menye neza, urashobora guhamagara izina Yesu ngo ndeka ngo sino ndavuga uyo wanyu ngo erega natwe kuzimu dufise Yesu wacu adutabara mu rugamba ngo. Rero iyo jini Yesu igihe kigeze narahuye nayo, ni jini komeye yahawe imbaraga nyinshi na Satani, yiyoberanya ikacikorana n'ikindi kimarayika mu byakorotse kijua role ya Saint Esprit ya mpemu w'Imana, aribo bavugishwa b'ibinyoma, baprofetiza bakoreshejwe n'iyo myuka atari muhemu yaravuga. Akaca afatanya n'uyu jini Yesu na kimwe mu bimarayika byakorotse kijue role ya mpemu w'Imana. Rero utafise amaso y'impuhemu urahakorokera, kuko Satani yabikoze uko kugira ngo acanganye abantu bagera ahantu badashobora kuitandukanya, noneho babivemo byose. Ariko iby'Imana birahari, ibitangaza by'Imana birahari, Yesu Kristo yapfuye akazuka arahari, na Yesu w'ikuzimu arahari, na mpemu w'ikuzimu arahari, kandi profesi za mpemu yera zirahari, na profesi z'icyo kimarayika gikora n'uyo Yesu w'ikuzimu zirahari. Ariko uzobamenyera kuri ibyo bimenyetso nakubwiye. Nuko dusubiye inyuma gato, wari kura tusigurira unatubwira ko hariho benshi bikika mukiza bagakoreshwa n'amajini, nivyo tukwita ibidayimoni. Uranatubwiye ko hariho n'ijini ryitwa Yesu. Uno musi twashaka tugaruke gato unadusigurire nka apotre, nk'umukozi w'Imana usanzwe ubimenyereye. Hari benshi bakunze kuvuga ko hariho ngo amajini meza n'amajini mabi, ariko turashaka ubiduhe ku muco no munsi. Mbega koko nkuko bivuze, nkuko twumvise hariho ijini ryitwa Yesu, atari Yesu Kristo we twe tuzi washoboye gucungura umwana w'umuntu, ariko arundi akorana n'izindi imbaraga zo mwijima. Hariho amajini meza n'amajini mabi, ico naco turashaka kiduhe ku muco. Mu ijambo rimwe iryo jambo rivuga amajini meza na mabi uzobisanga mu rindi dini cyangwa mu yandi madini mbwa atari y'Abakristo. Abakristo bobo bemeza yuko bose duhurira ku ijambo rimwe, nta jini rizima, nta ryiza nta ribi, byose n'ibikoresho bya Satani. Nta jini rizima, gusa no gusobanukirwa guke. Mu bisanzwe amajini ubwa mbere abo yatanguye kwihishurira, yatanguye kubihishurira abigira abana beza kuri bo, abatanguye kuyavuga. Uko uravye muri Bibiliya yacu nta majini ushobora gusanga muri Bibiliya y'Ikirundi, nta jambo jini ushobora gusanga muri Bibiliya y'Igiswahili, nta iriho mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Anyumva? Aha mu Bibiliya yacu atubwira imyuka mibi, impwemu mbi zihumanye, atubwira abadayimoni, Yesu asenda abadayimoni. Urumva ibyo turabibona, ariko nta jini tubona. None ikibazo kica kiza, none iri zina jini ryaturutse ko tutaribona muri Bibiliya. Turashaka kumenya, Abakristo bose barabizi ko majini ariho, inkomoko y'amajini y'ayo majini. Rero inkomoko y'amajini rero, kugira ngo usobanukirwe kwanza amajini cyari cyo, utegereza kwanza gusobanukirwa ivyaremwe, spirit, impwemu zibayeho mu isi y'umwuka, mu isi y'impwemu. Mu isi y'impwemu hariho
uwitwa imana ni impwemu, hariho abitwa abamarayika ni impwemu, hariho satani n'abamarayika bakorowe bavuye mu ijuru bamaze kurwanya imana, nabo ni impwemu. Hakaca haza izindi mpwemu zitwa amajini, nayo ni impwemu. Hakaca haza imizimu n'abantu bapfuye, nazo ni impwemu. Rero kugira ngo dusobanukirwe, imana yo turayizi, abamarayika turabazi, satani n'abamarayika bakorokanye turazi isitso yabo, bakomoka mu bamarayika bo mu ijuru. Kubijyanye n'ivyerekeye Salomo, ibi bavuga na madina mwamwe yivugira ngo Salomo yakorana n'amajini, bakavugira ijya mpeta, ngo impeta ya Salomo. Urazi ko bijya by'amameta ajya amameta bambara, hari amameta menshi ari amasinye y'amajini, bakorana n'amajini. Ni ariko aravuga, ukabona ariko aragira gutya, ayigutunze abagutunze imbaraga, systeme z'amajini. Rero kugira ngo abo bantu borohereza abantu kubumvisha ajya amameta bambara, amasysteme ko ari ibintu bisanzwe, baca bavugisha ati ngo na Salomo yarayifise, bakabesha ngo Salomo yakorana n'amajini, niyo yamuhaye ubwenge, ntidukwiye kwanka amajini, hariho amajini meza cyane, ariko ni ibinyoma. Salomo ntiyigeze akorana n'ijini. Salomo Bibiliya iravuga ati, Bibiliya nzima nta hantu hatubwira byerekeye Salomo ko yakoranye n'amajini, nta birimo. Salomo Bibiliya bati ngo ni Imana yamuhaye ubwenge n'itunga, ata muntu numwe azorigira cyangwa azobugira. Rero bijya ibintu byo kurondera ngo kwa Salomo yakoranye n'amajini, sibyo. Baba bagomba kumvisha abantu babe ready kwakira amajini ko na Salomo yakoranye nayo, ariko no, baba yovye ngo yananiwe agakora ibidakwiye mu kurongora abanyamahanga kazi, akaca mu vyagezo by'Imana mu nyuma. Ariko ivyo tuvyita kugwa, ariko nituvyita ngo gukora n'amajini. Salomo nigeze akorana n'amajini, bivuze mu yandi majambo yaracumuye, ariko ntiyigeze akorana n'ivyo bintu vyaremwe na Satani. Amajini ni vyaremwe bibi cyane. Umuntu wese ariko aranyumviriza, ntiyagira umuntu numwe yemere jini ko hariho jini nziza, ntayibaho. Ni vyaremwe na Lucifer, bize gufata abantu bibatandukanye n'ubugombe bw'Imana. Bishobora kuza ukagirana navyo amasezerano bimeze nk'abantu navyo, mukagirana amasezerano bikaguha itunga, bikaguha ibintu byose, ariko sous contrôle, sous condition, biri munsi ya condition mbi. Amaraso ya mwene wanyu, amaraso y'umwana wawe, tanga igitambo. Bakaguha inzu y'igorofa nziza n'igitanda cy'igitangaza, mugari bakwemereye kuharara, bakazorurara hasi. Amakondisyon wamubona agenda hanze yarahawe itunga n'amajini, ngo uyu muntu yarateye imbere kweli, ariko arira avuga ibi bintu ninjiyemo iyo nari kubireka, kuko nta cyiza amajini akora. Amajini ibikorwa byabo nukononera abantu. Ni vyaremwe bibi cyane, ntivyaremwe n'Imana, si n'imizimu, si n'ibimarayika, ni vyaremwe na Lucifer abikoresha. Mu yindi mvugo mwisimwe mu vyitwa viumbe vya Lucifer. Ivyaremwe na Lucifer, kuko Lucifer Satani yarishize hejuru kugeza agomba kuringana n'Imana. Imana yaremye abamarayika na warema amajini. Bivuze ngo amajini na abamarayika ba Satani nibi mboto vita ko ni nkuko basimbuye abamarayika mu ruhande rwa Satani azokoresha, kuko bajya yakorokanye nabo mu ijuru, niyo bategeka 100% kuko bose bari kumwe mu ijuru, nubwo ari hejuru yabo. Yategerezo kurema ibintu avuga a ikaba a, pana discussion. A ikaba a, nivyo vyivyo rero amajini. Manake nibisomba somba bitumwe gukora ikintu, nibigaruka bitagihejeje, kiretse gihuye n'abafise ubushobozi nk'uko kwacu. Canke ukaza ukatwiruka imihande tukagusengera, atari uko kiraguhi ebana kigaruka kiguhitanye. Bijejwe kutesa wanadamu, nico gituma binywa amaraso y'abantu bikarya inyama z'abantu. Nta zindi nje amajini zikora, zaremewe gutyo nyene, no kurya imibiri y'abantu no kunywa amaraso y'abantu. Manake baremewe urwango ku muntu.
umuntu wese aza kubira ngo hari jini nziza uzumenye ko aboshwe nabyo. Ariko jini ni kiumbe kibaya, abo babifitinisha nuko badahura navyo nkuko twe duhura navyo igihe cyose mu bantu. Umenye jini cyaricyo cyari mu kibi. Nuko uravuze ati amajini ni ibintu bibi biruta n'imizimu. Apotre tumaze igihe tubona hari benshi baza barigisha ati twebwe turashobora kugufasha ukavugana nabiwanyu bapfuye bagashobora kukwibira amabanga kuri binabiriye. Bivuze ngo mu yindi mvugo bazura imizimu bakavugana nayo. Hari n'abavuga ko hari imizimu ngo myeranda ngo yapfuye yejejwe ngo turamuzura ngo akakwigisha ijambo ry'Imana. Uno musi turashaka kuduha umuco koko imizimu nayo hariyo imizimu ari myiza. Nta muzimu mwiza umuntu ahejeje nabi ahindutse umuzimu ajya munsi y'icitwa kingdom of devil, munsi y'ubutware y'ubwami bwa Satani. Nta kindi akora atari kunezeza umwami wiwe no gutabana abantu mu rudubi. Rero umuntu wese azura imizimu bikora abapfumu n'abarozi, abahamagaye imizimu bakavugana naye. Ariko umuntu azokubwira ati ngo jewe ngo mutagatifu yangendeye nibikunda. Umuntu azokubwira ati ngo Paulo yaje ngo mu nzozi turavugana nibikunda. Abapfiriye muri Kristo Yesu baja muri paradizo kandi basa nk'abafungwa hariya, baratandukanye, bafungiwe hariya kutazosubira mu isi. Oya, bazomanuka gusa umunsi w'inzamba baje impwemu zabo zije kwambara imibiri yabo basubirayo. Ntibemerewe kugaruka muri iyi si cyangwa kuvugana n'abakiriya. Ariko duhora tubona bamwe mu bita ba prophète cyangwa ba apotre bandi avuga ko ahora agira ihishurirwa, ahora avugana n'abakozi b'Imana, ahora avugana n'abantu twovuga ba Eliya ba Petero, akavuga ko yamubonekeye. Uno musi tuvuge ko baba bariko bavugisha ibindi bintu atari vyo. Hari impamvu imwe gusa yotuma ushobora guhura n'umukozi w'Imana yapfuye. Imwe gusa, ni igihe Imana igomba kugira ikikugiye ikoresheje uwo mukozi wayo. Navyo biba gake cyane. Bibona Yesu mu isi yabonekewe na Eliya na Mose, ba Petero bari kumwe na Yohana Yakobo barababona. Ni yari special mission. Ariko si ibintu bihoraho, ni special mission. Ariko ubwo gihe cyose mbona ngo umugorotsi ngo yaje kunyiyereka, iba ari daimon yita umutagatifu. Ariko muri special mission bishobora kubaho kubwa mission kanaka Imana igomba gukora ku bugingo bwawe ikoresheje umuprofete wayo aze muvugane. Birashoboka kuko na Yesu byarabaye. Ariko turabona Yesu myaka yose yabayeho byabaye rimwe. Bega ni yo vyihaya ko yamavugana n'abagorotsi tibikunda. Ijambo rimwe abantu bavugana n'abantu vyoroshi ni mizimu zabapfiriye muri Kristo Yesu. Kimwe mu bintu twotahura uno musi umuntu apfuye atejejwe impwemu yiwe ihinduka umuzimu. Bibiliya yavuga muri Zaburi ya 55:15 urupfu rubaze ko giturumbuka bamanuke baji kuzimu bakibona kubwo gukora ibyaha kuri mu ngo zabo no mutima yabo. Iyo umuntu apfuye apfa gutya dufata ari mu modoka acomoka mu mubiri wiwe uyibona kuko umuntu ni mpwemu, umuntu usuye umubiri. Iki ni kizo acomoka mu mubiri akibona hako afatwa n'abamarayika aje mu rero iyo apfuye acabanuka ikuzimu. Baca bamujyana muri quartier, amakartier y'ibyaha yahora akoreramo. Nimba yari umwicanyi hariho quartier yica, nimba yari umurozi quartier roga, nimba yari ibyaha byose ukuzi ibyaha bihaca. Rero yamanutse nibisagara nk'ibi, nkuko iyo ugiye kumuzinda ubanza guca Mutakura, Kinama, Carama, Muzinda ukabona gushika hariya kuzinda. Nawe ariko ararengana ashobora kuba agiye muri quartier Besha, mugabo aza guca muri quartier Mboregwa y'ubusambanyi, busambanyi Kaboregwe, Besha, Ica, ibijya byose abantu babamo.
yihereye muri ibyo. Iyo ariko aracamo agenda ashobora guhura n'abantu hari nani naweye abantu bapfuye imbere yiwe ebana Louis Gaudiosa nawe urino nawe unafika nawe urashitse ngo nuzi ko mwampambye mwebwe mu myaka ingaya hera ujya naciye nzino ngugiye muri quartier kanaka nguza guhuriramo na wa wundi namba ari quartier Kabindi Mboregwa nguramuzi na Maria twara tuzinywana mwisi atarapfa tutarapfa ni hatuye murabonana bakaca bashikariye ivyo tubimenye twebwe kuko tugwana niyo mizimu mu bantu ubushobozi bwa mpemu yera bikatubwira amabanga menshi. Rero ico Bibiliya itwereka kandi twemeza nuko iherezo ry'umuntu atizeye iwaba ari kuzimu. Zaburi 55:15. Ayo makuru yose ndo ndavuga tuyakura mubaza binjiye mu bantu tukabakubita ubwushobozi bwa mwemera bakavuga mwemera ashaka kutumenyesha amakuru tuzobwira abantu. Rero wumva ubutumwa wakire Yesu canke wanke ntuzohunga urupfu rw'ikuzimu. Wakiriye Yesu uzorukira. Ukanka shaka uvyanke ngo ayo namakuru ya apotre ninde yagiye yaragaruka ndakubwije ukuri uvyanke ariko uzojayo kandi ni washikayo uzobivuga. None si imizi mutora dukubita mu bantu sa abantu twabana ngaho hari uwameruka umusume nigeze gukubita daimoni mu muntu usanga ni daimoni yaba muri quartier mu Cibitoki kujya gatatu yitwa Deo ngo nkiri mu isi nitwa Deo nabaha kuri turu arakwibwira neza. Ikindi genda kubita daimoni ndambye ati ngo rega jewe nitwa nibagiye izina rya ko kakobwa kari gafite imyaka 15 apfuye mfite imyaka 15 wacu hari mu ijana apfiriye mu byaha mu mabwate ngira umwana bahondi ndicuza icyatumye mpfa ntarakira gakiza. Ikindi gendo ndasenda abadaimoni mu rusengero kuwa Mungu mbona umwe daimoni zimutayariya zitangiye kuvuga ngo ema ko jewe nkiri muti muhira banyita ema yani ni short word ya Emmanuel ema mvumu na mama izina ryo mugana ema murujya muntu ntazi ngo reka kunyica urupfu rubi ngo reka jewe ndi grand frère wawe Jean yapfuye ndi muri uyu muntu bivuze ngo uramaze gusenda umudaimoni yahindutse daimoni mukuru wanje nawe ndamubwira ubutumwa bwiza kanga ari ndapfa apfuye inyuma y'imyaka 10 irenga namusanze navuganye nawe mu muntu kandi simaze guhura nawe rimwe mu muntu maze guhura nawe mu muntu w'umugabo kandi maze kumukubita no mu wundi mukobwa bivuze ngo azaragenda mu bantu barapfa bakagikuzimu bakarungikwa mu isi kuza kwinjira mu bantu. Hajya abantu kugira ngo bakore ibyaha bibatandukanye n'ubwobe bw'Imana burya sibo ni myuka mibi ibakoresha. Nta muntu ashobora gukubita uwundi haba hari umwuka mubi ntawo kwifuriza ikibundi ntawo genda mu mafuti ntibikunda haba hari umwuka mubi wateye. Rero zijya nizo spirit z'abapfiriye mu byaha. Rero kuzimu harahari abo twahambye bose ni bazima bari hariya. Bibiliya iravuga ati hanyuma y'ivyo igihe ciherezo ngo mbona intebe nini ya yera n'uvyagiye ku isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho vyahora ni haba hakiboneka mbona bapfiriye mu byaha bose bazuka abahambaye n'aboroshe abatunzi n'aboro bose bahagana imbere y'intebe y'imanza baciga urubanza rw'ibyo umuntu wese yakoze ngo umuntu wese atabonetse ko yakiriye Kristo ngo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo atabwa mu muriro utazima niho bazobana na Satani bazokugwa ikuzimu. Nuko urahiriwe uri kuranyumviriza nimba ukiri mu mubiri hitamo Yesu Kristo mu buzima bwawe amaraso y'akweza ukire kuzimu uhabwa ijuru. Nuko apotre uri umwe mu bantu
binavugwa ko rimwe na rimwe iyo umuntu ahuye n'abandi bakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana ari abafeke uhora ubasengera bakavamo amadayimoni. Abaprofete ba fake banagutinya, binavugwa ko ushobora kubakorako ibintu bigaheza bigahinduka kuri bo. Tuba dushaka kumenya biramaze gushika ari umukozi w'Imana asanzwe yaje muri ko murayaga wamusengera ukabona za mpemu mbi vya bintu biriko biramukoreramo. Si umwe ase kuyaga n'aba bishop najya kumukora ko ndo namusengera zikabagarika hari ari bishop namukora ko zikamugarika hari. Erega ro abaprofetiza bakoreshejwe n'abadayimoni kuri wa wundi Yesu wikuzimu nakubwiye. Iyo rero bihenze bakegera abantu nkatwe, ijwi rya mpemu yaratubwiye ati musengere. Ari umuprofeta akomeye bitwa ngo akomeye bo mu gihugu kibanye yaje kungendera hano n'undi mu bishop. Bashitse nga mubiri wanje turica, wa mu bishop atangura kwishirira ntayo umuprofete kwa akomeye muri ico gihugu. Hanyuma nayo nicaye aho numva ijwi rimbwiye ati ntave ngaho utamusuzumye uwo muprofete. Hanyuma ndamubwira urya muprofete nifuza yuko muva ngahanda gusengeye ndakurambitse ku biganza. Arambwira ati yego nta kibazo, bivanye uranaje maze igihe kirekire mu gakiza no mu bikorwa by'Imana, biroroshe ko nobwira wari wese ndamusengera agira ico ancisha mu ijisho. Cyane ndavuga ubutumwa 91. Rero mfise experience nawe ntusenge, ndamubwira ndagusengera aremera hagara nko ngaho. Bishop yari yicaye namukoze kujya mu profete haraha mu biro zamugurumbiye ngarwe dayimoni zimutare zitangura kumgira amabanga yose ingene zimuvugisha n'ingene zimukoresha. Wa mu bishop yasigaye yumigwa kubita zijya dayimoni zivuga yumva akize. Ndamubwira hindukira uve muri iyo nzira kuko impwemu za kukoresha muri profesi si impwemu y'Imana. Imana yambwiye ati nguhaye imbaraga mu kiganza, uzorambika ko wese ibiganza nzomukiza. Hari jini rimwe yigeze kumbwira ati yewe Emmanuel uratubangamiye, ngo rimwe na rimwe turibaza yuko utiyizi wewe, ngo abantu bose bomenye ko Imana yawe yashize mu kiganza cyawe, nta muntu numwe wokora ko twarubatse ibintu muri we ngo bibure gupfa. Ndumwe mu bakozi b'Imana bakuramwe abadayimoni cyane burindwi mu bantu benshi, burindwi mu audience ngaha mu biro canke muri eglise. Rero suyo mu profete gusa arona bishop, sukuvuga ko bakozi b'Imana bose bari mu abadayimoni oya, ndo ndavuga bamwe batanabitse bagiye kugira amasezerano na Yesu wikuzimu. Na cha kimarayika muri bimwe byakorotse gijua role ya mpemu yera. Kibaza ngo avugana na mpemu yera kumbe nico. Iyo bahuye n'abakozi b'Imana bafise imbaraga turabisuzuma kandi bigakunda. Rero sumwe wakozi cyangwa birakunda benshi barabohoka. Nuko mu kurangiza ikiganiro hari byinshi tubona ko kumbure tushobora kuzobakenera ko tukabatuma ko mugasubira mukatwigisha mugasubira mukigisha abantu kugira bashobore gutahura kuri binabiriye. Ariko iyo akenshi abe ibiganiro turakunze kuraba commentaire bakunze gushirako, hari bamwe mu bantu bagumye basaba baravuga bati ico duha mukaduhuriza Apotre Emmanuel agashobora kwicarana mu kiganiro kimwe na Apotre Isidore Mbayahaga. Uno musi ko tugira amahirwe yo kuba turi kumwe na Apotre Emmanuel, reka tuveho tunagusavye mbega ari nka hamwe tobatumira mu kiganiro na Apotre Mbayahaga murashobora kuzotiza kanya mukaza kumbure birashobora gutanga ikimazi mukayaga muri kumwe. Ni kuki basaba ko no kwicarana Mbayahaga ntibasabe ko no kwicarana n'abandi? Ni kuki iryo zina? Kumbure akenshi bivaye n'inyigisho Mbayahaga tanga nizo nawe utanga, ngira barashaka ko mwicaranye hari byinshi mwokungura ku mpande zose.
ari muri iyo faso nta kibazo kuko abakozi b'Imana bashobora kubona ibintu ukutandukanye ariko bakwicara bagahanahana ugasanga hari ahantu bahuriza. Rero nibaza yuko atari mu buryo bwo guharira ibyo nta kibazo. Turashaka muzo kwica oya azuba ari ikiganiro kugira mushobore kwigisha ego yumva ibintu nanjye yumva ibintu tugahuriza hamwe kubw'urukundo rwo kwigisha abantu duhurize ku kintu. Nibaze ko nta kibazo bya biteye mu gihe wabimbaza atari giturumbuka mfise umwanya nkabitegura hanyuma nawe yabishimye nta kibazo kuba abantu bo kwicara bakahanahana ibyo. Nuko bakunzi ba Magic Channel ndabamenyesha ko twariko turayaga n'umwe mu bakozi b'Imana Apotre Emmanuel Baramuzi n'umwe mu bakozi b'Imana aho ubona ko yari karatuyagira kuri ibi bigiye binatandukanye cyane cyane nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizitwubaka biraheza bikatwubaka bigatuma dutanga ikiganiro kimeze neza. Mu gusozera twashaka Apotre ugenda usezeye abakunzi bariko baradukurikirana biciye kuri Magic Channel unagire ko unatanga adresse nubwo ukenze kuyitanga kugira ejo canke hirya ejo uwumvise yafashijwe ashobore kumenya unkungene yo bitura. Mu ijambo rimwe tubagomba dushimira abantu bose bariko barakurikirana Magic. Ikindi nuko abantu bose bifuza kunkurikirana nanjye mfise channel yanjye ya TV yitwa Apotre Emmanuel TV. Bashobora gukurikirana ibiganiro byacu twama ducisha hajya ukagira subscribe ukagira share ugasangiza abandi ijambo ry'Imana. Ibisigaye turabifurije umugisha w'Imana ubane namwe muri rusange. Murakoze, Imana ibahezege. Ndakubwira ko mwari kumwe na Muganwa Kent, umugana w'Imana, umugana w'umwete, umugana w'abantu wari karadufasha kugira zino sanamu zishobore kuza zimeze gutyanye mwite Scott. Asante sana, ciao ciao.